Turamukije mwese muri komera televiziyo Gitage twizera ko aho muri hose muguwe neza tunabakaze muri kino kiganiro c'ishengero aho nizera ko muri benshi muri dukurikirana nkuko musanzwe mubizi ni kiganiro kihari kugira ngo utange inyishu canke umuco ku bibazo bitandukanye abantu bibaza mu buzima bwabo kubijanye n'amatema atandukanye. Rero ikiganiro cuno munsi ndizera ko muri hose kiza kubafasha ni ikiganiro kivuga ku byerekeye imigenderanire tuganira n'Imana. Kubwiyo mpamvu turafise umutumire aza kudufasha kubitara mu buryo bwagutse cyane kugira ngo umuntu wese abitahure maze abibeho. Rero ntatevye nashaka kumuha kanya yidondera kwa dukurikirana. Yesu ashimwe cyane ndabaramutsa mu izina rya Yesu nitwa Benganji ni umukozi w'Imana nkora ibikorwa by'Imana mu ishinga yitwa Generation du Christ Espoir de Éveil. Hano turagushimiye cyane ko n'abatwitavye muri kino kiganiro aho tubona kuvyekeye imigenderanire umuntu agashobora n'Imana. Rero ndazi yuko uri umutumire wenyene aza gutanga nyene umuco kuvyekeye imigenderanire umuntu ashobora n'Imana. None ngaho matike kitari gitoyi numva amakuru yanyu kuntu muhora mu mwigisha abantu kuvyekeye imigenderanire n'Imana kwihana n'ibindi bitandukanye. Mbega iyo umuntu avuze imigenderanire n'Imana bashatse kuvuga iki? Ico kibazo ni kibazo cagutse cyane. Ni kibazo cagutse ariko kandi gisaba nk'akarorero iyo tuvuze kugira imigenderanire n'umuntu bisigura yuko ni guhanahana. Bisigura ngo je dufitanye imigenderanire ni ngombwa kwanza manza kumenya wowe urinde kuri jewe kugira ngo imigenderanire imigende neza. Nk'akarorero nk'ukumbure nimba wowe uri nk'umuvyeyi wanje hama nkakwitiranya n'umugenzi wanje cyane na mutoyi wanje bisigura ngo nyifato jewe nzogira bivanye na wewe bizogutsitaza kuko iyo migenderanire dufitaniye sinamenye yariyo. Imigenderanire n'Imana bisigura ngo ubanza kwanza kumenya mbega Imana ni iki mu buzima bwanje, jewe ndi iki mu buzima bw'Imana, ndi iki ku Mana. Ivyo birafasha umuntu agira imigenderanire n'Imana. Kandi Yohana mu cite cyo cyambere avuze ati ukora ivy'Imana isaba sintu biremereye gusa ikibazo ni ingene tubitahura. Tukiri ngaho ikibazo abantu benshi bagira ku migenderanire n'Imana bafata yuko Imana ihari kugira ngo ikemure ibibazo byabo, ariko ivyo sivyo namba. Imana ihari kugira ikemure ibibazo byacu. Imana ihari kwanza kubera niyituma tubaho. Bisigura ngo iyo uhereye ku kintu kitari ico kugira urondera Imana ico kintu kizoteba igihe kirangire hamuhagarike. Nk'akarorero nk'umuntu afise mu vyumviro yuko arondera Imana kugira ikemure ibibazo hazogera igibazo n'ivyakemuka atazosubira kurondera Imana. Ivyo vyama vyabaye mu ishengero ryacu no mu bantu bose tuzinanye. Ino ndusanga kera atararonka akazi yakunda gusenga, yakunda kugira iki, yakunda atarubaka, yakunda gukoropa no mu ishengero. No muri korale bariyo benshi bari muri korale bakaririmba bakorera Imana. Hama ubunye rero amaze kuronka ivyo yari yasavye, ivyo yari yahabiye muri twamugina aciye ahagarika ngo nta mwanya gifise. None Imana twirondera kwa dufise umwanya dufise ikindi dukora. Urumva iyo uhereye ku ntango itariyo mu nyuzuro yaguhagarika. Cyo tumana turakeneye gusobanukirwa mbega Imana ni iki mu buzima bwacu, kuko imigenderanire n'Imana nk'akarorero ntihari kugira ngo tumererwe neza. Hano benshi bibaje yuko Imana ikeneye ko tumererwa neza, ariko ico cyo cyambere Imana ikeneye, kuko hano umva ko bamerewe neza kandi bari mu byaha, bamerewe neza mu myaka ingahe mugabo mu nyubazohera mu muri udahera. Ico Imana ishaka nuko tuba mu mugambi wayo. Ukumererwa kwacu neza ni ingaruka yo kuba mu mugambi w'Imana. Donc ibyo byose bikwiye gutuma umuntu atahura mbega Imana ni iki mu buzima bwanje, mbega Imana ishaka kwiki, kugira ngo iyo migenderanire ko baragiranira ishobore kugenda neza kandi imigenderanire irama. Sinzi ko ndiko ndishobora kubaza. Yego none gaho uvuze ngo imigenderanire n'umuntu n'Imana. Womenga Imana ku muntu mengo ni ikintu kiri kure cyane, abandi ukamengo ni ikigwamana. Mbega hema iyo Mana umugeni migenderanire yatangwe yari yo migenderanire, mbega iyo Mana ku muntu niki? Okay. Muri mwitangurira igice cya 270 turangene umuntu yarimwe. Umuntu ngo akiremwa ngo Imana yahumekeye muri we ngo hama ngo agira ubugingo. Ofete mwandi majambo benda yivuge gute? Murazi yuko abantu kenshi bakunda kuvuga ko bafise vide muri bo. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ko yumva ari ikintu yumva ari ikinogo mu buzima bwiwe. Kubisanzwe Imana hari umuntu afise ikinogo. Igihe Imana yari mu muntu yarahumekeye muri we
hama Imana ifata ikibanza mu buzima bw'umuntu atawundi muntu numwe ashobora kujamo. Kubw'ibyo mu gihe cyose Imana itazoba muri ico kibanza umuntu azokoma afise igihengeri. Mwene majambo nagiye gutahura yuko bijya byose turondera kugira tunezerwe. Turondera Imana mbwa ntituzi ko rero two turarondera. Kuko umunezero nyakuri uva ku Mana. Amahoro nyakuri ava ku Mana. Kenshi cyane hari igihe umuntu akora ikintu kugira nezerwe ko yumva muri we hari igihengeri. Kigatuma rero nyamuntu akora ibintu bitandukanye. Mugahe igihe umuntu amaze gutahura yuko kubisanzwe Yesu yaravuze ati nimumva amajambo yanje mukayashira mu ngiro nzoza mbe muri mwebwe kandi nzobimenyekaniye je na data tuzoza tugira icicaro mu mutima w'umuntu hama tuzobana nzokwishura uwo muntu kugira ashobore kumenya mwene ushiro kibazo cawe ikibanza c'Imana ni mu buzima bw'umuntu ufite umugambi w'Imana no kugendera umwana w'umuntu guhera ku itanguriro gushika muri mu vyeshe Yohana Imana umugambi wayo no kugendera umwana w'umuntu turabona na Adamu neva amaze gukora icyaha Imana agira abagendera iramagara ati mbega muri he Imana yamigendera umwana w'umuntu cyo tuma Imana ishaka kugendera nk'abanyisirayeli nk'akarorero yabanje kugendera Mose kugira ngo Mose cimukoresha urumva Imana yamigendera umwana w'umuntu kumbura ica mu bantu kumburiraza yonyine ubwayo ariko Imana umugambi wayo no kugendera umwana w'umuntu rero ngo Imana none iri he Imana ishaka kuba mu mitima yacu Imana ishaka kuba hafi yacu nibaza ko nishoye kibazo ko tumva none ngo Imana iri mu ijuru none iyo Mana basengera mu ijuru umengi kure y'umuntu eske nivyo niko abantu bitahura kuko umuntu mbwira n'imigendere ngo umuntu ari hafi cyane nawe mu vy'ukuri ku bantu benshi cyane bitwa ko basenga siko ndaca urubanza ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo amajambo yanje ari mu kanwa kawe ariko imitima yawe yabaye kure yanje vy'ukuri Imana irashobora kuba ku bantu iri mu ijuru kubera yuko ni byinshi urumva Imana kubisanzwe nivyo nukuri iri mu ijuru ariko Yesu yaratugendereye muri kuri inose muramaze gusoma muri Yesaya igice 60 bavuga ngo umuco haguruka ukangare ko umuco wawushitse muri Yohana ijambo ryaravuga ko umuco warasi inosi ni Yesu yaje muri inose kugira ngo ashobore kutugenderera ijambo ryaravuga ngo ndi ku rugi ndiko ndadodora nibanyugurira ndinjira nigugura ndinjira dusangire mu yandi majambo Imana icishaka nuko iba mu mutima w'umuntu iyo mwana iri hariya mu ijuru yarungitse nyene impemu wayo kugira ngo ashe kuba muri twebwe neza cyane Yesu igihe yaza yajida ubwa mbere na mbere muri Yesaya ijambo ry'Imana rivuga ngo 59 nyuma nihenze avuga ngo uko kwanje se gufigura gushobora gukora gutwanje gufigura gushobora kumva ariko ivyanyu vyacize itandukano hagati ya jero na mwebwe kubisanzwe ingorane y'umuntu kucanya ari icaha hagati y'Imana Yesu yaje nk'umwagazi w'Imana kura icake mu bantu kiri mu isi kugira ngo amaze gukura ico caha amaze kutwoza amaze kutweza amaze gutunganya ivyari bikwiye dushobore guhura n'Imana mandi majambo rero ubu Imana ntikwiye kwitwa ko ari Imana yo mu ijuru gusa Imana icibikeneye nuko iba mu mutima w'umuntu nivyandi bitwa gukizwa ku bisanzwe igihe umuntu yakire Yesu mu buzima bwiwe muri ico gihe batanguye urundi rugendo rushasha rw'Imana itakiri hanze Imana iri mu mutima wawe ibishaka yuko mujana nuba yuko ubwo rugendo rw'ubucuti n'imigenderanire y'umuntu n'Imana rutangura igihe umuntu yakire Yesu mu buzima bwiwe neza cyane yego atarakire Yesu mu buzima bwiwe umva ubwo bucuti nta buhari atakira ijambo ry'Imana ryerekana yuko Imana igwishiriza imvura kwa binabeza kuvyukuri Imana igira neza umuntu ashobora no kuba atayizi arashobora no kuba atakiriye Yesu mu buzima bwiwe wanashaka Imana ikamubwira neza ati je Imana yangire neza ivyo nta kibazo cyavyo kiyo mbwa ikibazo kiba gihari ni mbega iyo Mana igira neza mbega iyo Mana iri mu mutima wawe mwandi majambo bwa nishure ku kibazo cawe ego cyane umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe imigenderanire n'Imana nk'Imana yo hafi ntibirashoboka ego mbwa iyo umuntu yakira Yesu Kristo iyo migenderanire ibitanguye neza cyane none iyo migenderanire itanguye ni gutikura kuko nkawe tumenyanye aho ifo kugo ututi bukura none bigenda gute waje ikibazo cyiza cyane waje ikibazo cyiza kwenishe kuri ico kibazo novuga yuko kugira ucuti bukure
kenshi turavuga ko ariko tugenda turegera Imana tugenda turasenga tugenda turasoma Bibiliya ariko vy'ukuri ubucuti n'Imana bubwira bukure bisaba ko uheba ubuzima bwawe kugira ukurikire Yesu nico narere ko mvuga ofe kubisanzwe mu majambo make Imana ishaka kubisanzwe nuko duha ubuzima bwacu bwa dushobore kuyikurikira umuntu wese adahevye ubuzima bwiwe kugira ngo ashobore kwemera kwihereza Yesu ubwiwe wese hazogera igihe ananirwa urashobora kubishobora mu minsi ya mbere 3 mugazogera igihe unanirwa niko bimeze kugira ngo Yesu atange yerekana umuco w'ico kintu yaravuze ngo hari umuntu ngo yavuze ati ngo imbere yo kugenda kugira intambara n'abantu ngo banzura ko abagwanyu ufise banzura ko abasoda ufise wewe atari ari bakwiye kugira ushobora kugwanya ujya muntu afise benshi cyangwa ushaka kubaka inzu uraba yuko ubishoboye kugira ngo ntuzokubake ngo ugeze hagati usange bagutwenze acavuga mu nyuma ati ngo nguko uko bizogenda umuntu wese atazokwigera adashoboye guheba ubuzima bwe ngo ankurikire ntashobora kumwigishwa wanje mandi majambo imigenderanire n'Imana isigura ngo ni guheba ivyo shaka jewe kugira ngo nakivye Yesu ashaka niko bimeze iyo udahevye ivyo Yesu ashaka ivyo wowe ushaka kugira ngo wemere icyo Imana ishaka mu buzima bwawe uzosenga uzosoma Bibiliya mugara ahantu utazogera urumva twarize yuko ari Imana ikemura ibibazo kandi ivyo kuri Imana irashoboye kubikemura ariko Imana ija kure irengeye gukemura ibibazo irengeye kutwishura irengeye kuduha akazi irengeye bijya byose Imana ikeneye kurengera ivyo bintu byose kuko ivyo ni ibintu bisanzwe kuko nkuko navuze n'abantu batizera Imana ivyo barabibona n'abantu batizera Imana barakira n'abantu batizera Imana baronka akazi barubaka barakora ivyo bintu byose baronka amafaranga Imana ikeneye gukora ikintu gihirengeye ivyo byose rero intambami yacu irumvikana ndayikoresheje amajambo asanzwe nuko kenshi cyane Yesu atubwira ngo tumukurikire mugabo ko dufise ibindi bintu byinshi mu mitima yacu ibintu byinshi dufise mu kifaransa bita ambition ibintu twe dusanzwe dushaka gushikako biratubuza gushika kugena n'Imana ko bikwiriye ariko kubisanzwe kujana n'Imana kubisanzwe birimo umugisha mwinshi cyane birimo ivyo bintu byose tworondera ariko ivyo bintu ni inkurikizi yo kugendana n'Imana kugira ngo ku kibazo rero mbega ni gute umuntu yoshobora gukuza imigenderanire n'Imana bigarukira ku byo ntuzeye Yohani Batista yavuze Yohani Umubatizi yavuze ati nje manuke we waduge mugihe we wemeye guheba ubuzima bwawe ukavuga ati je nkeneye gukurikira Yesu ni intango muri ico gihe biroroshe gusenga kuko ntushobora kuvuga ko ushaka gukurikira umutazi ivyo ashaka ubuzima bwawe uzotegeza kurondera ubugombe bwiwe ni uzotegeza gusoma Bibiliya kugira ngo utahure icyo Imana yumvira ku buzima bwawe ega niyo mpamvu umugenzi abantu benshi badasenga niyo mpamvu benshi bazasoma Bibiliya none wewe wogerageza kurondera inzira gute kandi usanzwe ufise izindi nzira zawe ntibishoboka birumvikana ntibishoboka worondera inyishu kandi usanzwe ufise izindi nyishu mu gihe utize mu gifaransa bita se reposer sur Dieu gushira ubuzima bwawe ku Mana aba ariyo yonyene wegamirako biragoye ko ubwo bucuti bukura atakindi kintu wegamiyeko neza cyane kuko muri ico gihe utameze uko ejo canke hirya ejo hazogera igihe usubire kandi uhindukire sinzi ko mumva ico ndiko ndashaka gushimikirako ndiko shimikira ku mpamvu ituma urondera Imana ni ituma ushika kure imigenderanire yawe ikintu cyo kiratuma uyikenera ikintu uri kurahagara kugira ngo ushobore gukomeza muri imigenderanire kizotuma ibana ya canke itabandanya mu yandi majambo sinzi ko nishuye kibazo ego cyane none ngaho nk'udufate wowe umugenzi w'undi muntu akaba gusa gushaka k'ibintu ba motivation ntibari nziza mbega igihe umuntu agiye muri imigenderanire n'Imana cyangwa ubucuti n'Imana ama motivation kwiye kuba yahe icambere shaka kuvuga uko biri kose nta muntu arondera Imana afise ama motivation meza kuko umuntu uko bimeze kose afise ibintu byanduye kandi abakarorero umwana w'icangaza yari yaragiye kure ya se wiwe yari ishushanyo c'umwana w'umuntu yagiye kure y'Imana hama umwana w'icangazi harageze igihe ashaka gusubira kwa se ariko mu bikingene byagenze muzo kweza neza kiya gisomwe ntiyasubiye kwa se kubera ngo avuze ati ngo urumva ngo je ngo nakoze ibibi cyane oya yavuze ati
kwa data barafungura bagahaga kwa data bimeze ati kubw'ivyo reka ngende kwa data hako nicwa n'inzara reka ngende kwa data ije munyuma yerekana ingene se amubonye yamwirutse kumusanganira yirutse kumusanganira kandi aramwakira ije munyuma yerekana ingene ijuru rinezerwa y'umuntu wese akijijwe impamvu ituma tuja ku Mana uko imeze kose igikuru nuko tuja ku Mana rero iyo ugiye ku Mana rero habasigaye yuko nawe wumviriza ico nayo iri bukubwira zi kuvyumva rero uvuze uti impamvu ituma umuntu arondera Imana motivation ishobora kuba ari mbi ishobora kuba ari nziza uko biri kose nta muntu arondera Imana ari mwiza wese motivation kenshi yamwe irimo utuntu mugaye ico novuga rondera Imana uzi yuko ico ishaka ari wewe nawe uri kwirondera kuri ivyo bintu wamane mu cyumvire yuko uko bimeze kose ikwirondera wewe hama komeza kwirondera izogufatira hajya nyene yego none nizihe nyungu mu migenderanire tugana n'Imana mu rugendo maze igihe mugendana n'Imana nizihe nyungu wasanze muri ubwo bucuti ico kibazo rero kirakomeye cyane ikintu nabonye ciza gikomeye mugendana n'Imana nuko bene uvuga gute ihindura ubuzima bwawe nico kintu nabonye ihindura ubuzima bwawe guhinda impamvu yo kubaho ni guhinda impamvu yo kubaho igwa ikintu ndashimira kinini cyane kindi igwa umutwaro Yesu yavuze ati ni muzarushi n'abaremerewe mwese ndabari murura mwikoreze ingata yanje mwakira umutwaro wanje nibikurikira kenshi cyane iyo umuntu akijijwe Imana imuri mu mitwaro imu umutwaro wayo uwo mutwaro wayo ni watumye ndayikorera niwe watumye shora no kurondera kuyisenga niwe watumye shora no kugerageza kumara iminsi ndiko ndayirondera umuntu avuga ati mbe wewe kume nguri kurakavya sije ndiko ndakavya hari umutwaro muri jori kurakavya Paulo muri Filipi 3 yerekana ingene yiruka arondera Imana yiruka ntashobora guhagara ataragifata mugara arasigura impamvu amuvuga ati shaka umumenya andi shaka umva hari ikintu gituma umuntu wese yiruka Ijenjo shimira Imana gusoma ibintu byose ikintu cambere nayibonyeko nuko yampaye umutwaro yamaye indi mpamvu yo kubaho ivyo nivyo byambere shimira Imana sinibuka ibindi byose barankoreye naho ari byiza ndabishimira Imana ariko ikinza mu bwambere nuwo mutwaro nuko igikomeye mu kugendana n'Imana nuko utahura yuko Yesu icashaka suguguha ibintu kuko ibintu nibisanzwe Yesu ashaka kwiha niyo kado ya mbere kwisanzwe umuntu agukunda kwihereza guha umwanya haragira niga avuga ati ndaje tubane kuko sishobora kumva umengo noguma mbahariya nabo bahariya tuvuganira ku telefone sha yuko nza tubane Ijyo nyuma rikatwereka yuko ishengero n'ishusho y'umukwe Yesu y'umugeni Yesu nawe akabumukwe niko bimeze n'urukundo rutuma Yesu akwihereza akaba wa wundi yo hagize ikintu kiba uvuga ati ndafise uwo nishimirije sinishimirije kuba nambaye ibintu byiza sinishimirije kubera asa neza kuko turazi twese abantu bari basa neza ariko ubunya ataco bavuze turaza no barafise akazi kenshi ariko baguma biganyira hano barafise n'akazi keza mugaci iminsi kagahera agashomera kubw'ivyo je nyuma yerekana ngo wirata yirata yuko yamenye Imana ikintu ushimira Imana cha enyungu ya mbere yo kurondera Imana no kwimenya kumenya Imana byirukana ubwoba bwose vyirukana ubwoba bwa kazoza n'ubwoba bwa ku bituma utiganya bituma udatinya bituma uravuga uti ndiko ndabaho nta kintu kiryoshe nko gusenga Imana iri kugendera nta kintu kiryoshe nk'ico uri kurasenga umva ko Imana muri kumwe iri kuvugisha nta kintu kiryoshe nk'ico nta kintu kiryoshe nko kuburitiro kubera uri kushaka gusenga ukavyuka ukomeye gusumba n'abare bajya amajoro n'amajoro nta kintu kiryoshe nk'ico iri kuragenda kuvuga Imana nk'umugenzi wawe nta kintu kiryoshe nko kuyikura tawe uri kuratwe uvuga ati Imana ndagushimiye yuko wakoze ibintu nabijya biciye ku buzima bwanje nta kintu gisumbije ubuzima bw'Ubukristo nubwo bifase une histoire d'amour ni ibintu by'urukundo utegerezwa kumutora kubisanzwe nagiye muri vishimba bari bwa kabandanye niyo nzira nyene kubisanzwe nta muntu abadakunda umutima w'umuntu wakorewe gukunda igihe umutima w'umuntu wagaritse gukunda uhagaze nusubira gukora udakunda Imana ukunda indi bintu nico gituma Imana idashobora kubwira ngo reka ukunda isi gusa ngo igarukirize ngaho iterezwa kuzana urukundo rw'Imana impande y'urukundo rw'isi kugira ngo ntugume uvuga ngo ntaco
Imana ntishaka kutubuza gukunda ishaka kutwigisha gukunda gusa twigishe gukunda ivyanyavyo iyo nike umva mwene majambo kugendana n'Imana bikwigisha impamvu waremwe bikwigisha impamvu umutima wawe uri kurakora umutima wacu ukora kugira ngo ushobore gukunda Imana ushoboye gukunda Imana uzusha no gukunda ibindi bintu nkuko Imana ibishaka reka ngaruke ku kibazo rero kugira ndangize kuri ico kibazo mbajije inyungu ya mbere yo kugira imigenderanire n'Imana nukumenya Imana nuko umugenzi w'Imana ibindi bintu vyose nta kintu biba bivuga ibindi vyose umengo ni inyongera mugabo ntibikwiye kuba amajambo bitegezwa kuba ubuzima nkuko Paulo avuga ati yaramfashe nkeneye kumenya impamvu urumva urana Paulo ukora saba muri Filipo ubona n'umuntu afise passion afise ikintu nyene ko kiramutuma kuri ivyo reko rakora ikintu cambere no vuga kugira ndagize ku kibazo kandi ndagishimangireko umugisha wa mbere ukugendana n'Imana nukuyimenya kuko haje ubugingo budashira so kuja mu ijuru ubugingo kuja mu ijuru ni kibazo cyafise ubugingo budashira Yohani gice ca 17 umurongo wa 3 avuga ngo ubugingo budashira nuko bakumenya wewe urumva nico kintu cambere kiryoshe iyo wakira veterinary uburonse bita la capacité ububasha bwo kumenya Imana apana kumenya ibintu vy'Imana kumenya Imana kuvugana nayo kubana nayo kwicarana nayo ikagushika ukayumva mu musokoro hose ukayumva apana ibintu uririmba ukayumva vy'ukuri uri kuratabukumva yuko uranezerewe mukabuzima ukumva yuko uranezerewe yuko uramuzi uramufise muri kumwe none nizihe ngaruka mbi zo kutagira ubwo bucuti n'Imana nubwo umuntu aba yarakijijwe uratakara reka ndakwereke hajyanye janyoye karako nta umenye ibiri mu muntu atari mwe muri umuntu hajya abantu benshi barigirisha abantu benshi barakina akarimba ngo Yesu mugabo hajya by'ukuri umuntu wese ariyizi ingaruka mbi ya mbere nuko utakara hajya umuntu yaratakaje imigenderanire n'Imana twese turamaze kudushikira ndibaza kugihe kinaka curuza ru Kristo arigiyagera igihe ukumva yuko hari ikintu kitako kiragenda neza umva wazimiye umva ngo watakaje impamvu yuko uratwenga udatwenze benshi bagenda nuko abantu bativuga navuze ko abantu ntibivuga mugabo hajya umuntu yovugishe kuri kenshi bikunda gushika umuntu ari wenyene ari nko mwijoro atari ko aramubona ni atangura kuvuga ati mbiyasha nkandi kumva ndiko njaye ko nigira igihangange ndiko njaye ukuri kose uri wese utari kumenya Imana urabimenya inkurikizi ya mbere mbi niyo kandi ingaruka mbi yavyo nuko utazogenda heza uzogenda mu muriro iyo niyo nkurikizi ya mbere yindi mbi cyane kuko iyo utakaje imigenderanire n'Imana utangura kuba mu buzima bw'icyaha ijambo nyimara yavuga mu cete ca mbere Yohana yanditse aravuga ngo bakora ivya naba wa mubi celui qui pratique le péché kubisanzwe iyo utakaje imigenderanire n'Imana uba mu vyaha ibizwi n'ibitazwi birakwizingereka gufata kuko ikintu cyo nigishobora kuhora umuntu ubuntu bw'Imana bwonyene ubwo nabwo uburongo kubana n'Imana kubw'ivyo rero nico kintu cambere kiba ofe turatakara mandi majambo urazimira ukumva watakaye igikurikira utangura kuba mu vyaha ugasanga uri méconnaissable niko bivuga uri kiburirane ntaho ushobora kukumenya uni wa wundi cyatuzi hana batakumenya hari abantu bitamenyekana bikamenywa na babandi wondi yakoreye kakara aho gatisha ujya muntu aramuvuga bwa ntibamuzi nigenda muzi kubw'ivyo kubura imigenderanire n'Imana ico kintu cyane urashaka no gukorera Imana ngasha abantu ufise ingabire no woshaka kubwira umuntu ibintu byinshi cyane by'ingabire n'amajambo mbega yemu ukavuga ibintu bikomeye cyane bagahezagirwa mugawe wewe indani uba waraboze indani uba waratakaje ubuzima ikintu kibonekeraho ikintu cyane kizokwerekana umuntu ko ariko aratakaza atari uko ariko gusenga atangura kwa mu vyaha hari ivyo yamworohera gukora ivyaha atari uko yumworohera abitegura agatanga kwibamo Imana dufashe cyane amen nindakwatega mukozi w'Imana ni gute ubwo buryohe bw'imigenderanire n'Imana kugwamuza bw'umuntu hariyo umwansi w'imigenderanire n'Imana n'isi n'urukundo rw'isi ijyo nyuma aravuga nibaza ko ari kuvuga igice cya 4 aravuga ati mbe ntimuzi yuko ukunda isi ariko umwansi w'Imana
no muri Yohana igice cya mbere arabivuga ukunda isi no kumwasa ijambo ry'Imana yatwereka ingene umubivyi yabivye urubuto hamwe urubuto amaze kurubiba rurakura ariko ngo hari amaho siko muka ijya mugano mubivyi ngo amaho ngo muranwa ngo aranyoha iyo mbuto ntiyashobora gukora ngo yame ivyamo ikintu ca mbere gishobora gutuma kibuza umuntu yuko aryoye imigenderanire n'Imana n'urukundo rw'isi no gukwegwa n'ivyinose no gushaka ibindi byo kwinezereza ukibagira Imana bene data wewe ntushobora kwinezereza ariko Imana irashobora kunezereza kuko ukwinezereza k'umuntu kuramwica Satani yereka Eva ati ngo gisa neza acaragenda ukijya niho byapfiriye umuntu ashobora kwinezereza ariko iyo wemeye kuvuga ati ivyi wanje ndabihevye Mana nemeye gukurikira wewe hama ukavuga uti Mana nemeye kugenda aho uri kuranjana uko uzogenda urajana Imana inkurikizi zo umunezero n'amahoro kubwambwa Imana so kujya no ko n'amahoro n'umunezero n'ubukoroka byo muri mpemu yera urumva uko uzogenda urareka vyose uragerageza guheba ivy'Imana gusa bishimije mu y'Imana biciye mu kusenga bizoza biraho ikibanza Kristo hamwe ko Kristo azozarafata ikibanza ubwambwa Imana mu buzima bw'umuntu uzoza buravyara umunezero uzoravyara amahoro uzoburavyara kugororokera Imana ivyo rero nivyo bizotunguza Kristo ruryo kugira ngo aruke rero muri vyo kurambaza ikintu cyo intambamye cyo yibuza nuko nka kurekura nuko nka kurekura so kudasenga kuko ndakweke mene data iyo ukunda umuntu nakubwira ngo nyandikira mvugisha iyo ukunda umuntu ni usanga uri kuramurondera ahubwo atakuvugishije urabura amahoro ugati none ariko koriki nawe muvuga ukamengo yashavuga ati niyo kushavuye umera nk'umwisemba kubwira umuntu ngo senga adafise umutima wo gusenga uburi kuramubwira kuri ibintu adashobora ntavyo yoshobora kubw'ivyo ikintu c'intambami ya mbere bihereye mu mutima iyo umutima wawe uteguye ko hahandi umubivya biba ni mu mutima w'umuntu hahandi imbuto ikura ni mu mutima w'umuntu wa muryango Yesu avuga ngo ndiko ndadodora n'umutima w'umuntu iyo umutima wawe utunganije ukawutegura ukamenyesha umutima wawe uti mutima wanje gerageza kurondera Imana ko niyo yonyene soko y'ubuzima bwawe ukigisha umutima wawe uti mutima wanje reka kwishinga ibi bintu kubera gukwega emera Imana yonyene aba ari yonyene ibigenga ubuzima bwawe muri ico gihe vyoshoboka rero ikintu ca mbere kibuza umuntu kujana n'Imana ni ibintu vyo ngaha ni ibintu tubona misi yose nuko ukuntu twanka kureka vyose kugira dukurikira Imana hari umuntu yabwiye Yesu ati harahiriye umuntu azobana nawe ngami bwawe Yesu agatereka ndakubwira hari umuntu yatumye ku rubanza amugo rubanza arabwira ngo nimuze bamwe aravuga ati ngo je ngo nagize urubukwe ngo seshobora kuza ngo naguze iki ngo naguze inka ngo naguze iki aca mumbwira ati acabwira nyamuntu ati genda base ko banse urondera no muyibarabara abari buzana mu nyuma murazgene vyakurikiye abatamba neza barasobwa mwe acavuga ati hamagaye benshi kwatoranje bake Yesu ko arishuye umuntu amubwira ati mwe mwibaza ngo arahire abantu bafite imigenderanire n'Imana ariko ntimuzi ko mwese mwaronse ubutumire ariko on trouve des excuses turonka ivyitwazo bituma tutarondera Imana mbega mwene data ni gute shobora kwitwa ko ndi umukristo nkamara amasana ndiko ndaraba YouTube vyitwa ko ari ubutumwa bw'Imana nkamara amasaha ndiko ndavugana n'abagenzi vyitwa ko ari ivy'Imana nkabura iminota 10 yo kuvugana n'Imana bisiba ngo ndafise ivyitwazo bituma sigura impamvu ntarondera Imana ariko vyose ni ivyitwazo kubw'ivyo hamagawe benshi bararonse ubutumire ariko ni bake cyane bashoboye kwemera gukurikira Yesu reka ndakubwira ikintu kimwe gukurikira Imana n'uburyohe n'umunezero kubwamwe mu yera nimwe miri mu muntu ariko n'umubabaro kubwa kamemere k'umuntu kuko Yesu ntazokwemera kugenda uko wishakiye azokoma kujana kugenda uko ashaka rero bizokubabaza mu gihe utemeye kurekura vyose bizokunezera mu gihe wemeye kurekura vyose ko mwe mu yarari kugira ngo adushoboze yego cyane mukozi w'Imana turagushimiye cyane ku majambo aje kuvuga ndazi ko amajambo nkora mutima aje gufasha benshi muga imbere ko turangize ushobora gusengera kwa dukurikirana yego cyane reka so umuntu wese akore ku mutima wiwe tugira dusenge Mwami Yesu ndasengera umuntu wese ariko aranyumviriza ndasengera umuntu wese ari mu kino ariko aranyumviriza muri kano kanya ahari aho uri hose aho wicaye muri salon aho wicaye hose uri kuranyumviriza aho uri hose ndasenga mu izina rya Yesu
mwami ngo ubomore ikintu cose caje kizibira imigenderanire ufite n'abo bantu. Mwami ndasengera umuntu vyananiye guheba. Mwami ndasengera umuntu yakanye kubera yatwawe n'ibintu vyo muri inosi. Mwami ndasenga ngo ushobore kumukorako. Udukangurire kumva ko ari wewe soko y'ubuzima. Udukangurire kumva yuko ari wewe mpamvu y'ukubaho. Mwami ndasenga ngo dufashe dusubire kurabisha amaso ku biri hejuru. Tureke kwiyumvira ibiri ngaha anye. Byose tuzobisiga ngaha ariko uhoraho Kristo ni wewe nyine. Ndasenga mu izina rya Yesu ngo gwera uno munsi umuntu wese ariko aranyumviriza yakire ukugendererwa n'Imana mu izina rya Yesu. Ari kuranyumviriza uvuge amen. Umwami Yesu agukoreko, umwami Yesu akugenderere, umwami Yesu akwirure, asubira gukangure. Umuntu yahora asenga yahagaritse. Ndasenga mu izina rya Yesu ngo muri kano kanya inyota usubire kandi ivyuke, inyota kandi isubire kanguke mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga ngo guhera kuri uno munsi usubire utambuke uko utahora utambuka. Umuntu yari yafashwe n'ivyaha, umuntu yarasubiye kugwa mu vya kera, umuntu inzoga zarasubiye kuboha kandi yari umukirisu. Uri kuranyumviriza, reka kurondera impamvu zo gusigura igituma uri kuraba muri ivyo vyaha, ahubwo rondera Imana igushoboze kuvayo mu izina rya Yesu Kristo. Umwagazi w'Imana ukuri caca bari mwisi, ndasenga ngo ushobore kugendera umuntu wese umukize umubohore, ingogo zose z'umwasi zibomoke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane, ndazi ko ari benshi no sengesheje gufasha muri kano kanya. Ne mukozi w'Imana. Yego. Muraje gufasha benshi n'amajambo ari mu buzima. Mbega ikindi gihe twatumiye mudushaka kutwita abana ku televiziyo gitaje. Neza cyane. Yego. Murakoze cyane. Turashimiye cyane n'uwari wese kuri televiziyo gitaje. Ndazi ko n'amajambo yabafashije aho twumvise ko umunezero wacu uhagaze cyane mu migenderanire dufite n'Imana. Murakoze cyane, mwane mugira ibihe byiza na televiziyo gitaje naho butamukindi kiganiro. Murakoze.